Mama yangu mimi sasa kuikula aliwa reka sawe DJ atuzikiriza birofa umeze neza ndanezerewe cyane kubona nisanze kuri iyi stage nziza mu Kamenge niteka ridasanzwe kuri jewe nashaka nsabe abantu basanzwe bava mu Kamenge banze bikomera amashi imbere yuko mbandanya na buri muntu wese yaje mu Kamenge yikomera amashi none amashi nayo mugurisha cyane ruba sinababesha abantu bo mu Kamenge abantu bambere mu buzima nasanze batangaje cyane mu Kamenge niho hantu honyene umuntu atunze cyangwa akeye byoroshe kubimenya uzoshima ko umuntu wo mu Kamenge atunze ahagiye hose usanga yitwaza agapafu kugira ngo agumane akamoto k'amavuta ariko igituma abantu mu Kamenge bitwaza agapafu niko mu Kamenge nta hantu ushobora guca ureke guhura n'akozi k'inyama sinzi ko murayibona ikindi kintu abantu bose bo mu Kamenge cyane cyane abamizirima aha mu Kamenge no hanyuma nabonye abamizirima baho bagiye ingurube icyo kintu sinzi ko murakibona nabo mbese igituma icyambere mu Kamenge na metero 10 ushobora kugenda ureke guhura n'ahantu mokeje inyama kandi mu Kamenge bose zingurube gusa kubera izo zimbutse nta mpene wotsa mu Kamenge kugira zinze ntawe yigura umuntu umumizima wo mu Kamenge azohakana yuko atazi kuyingurube uwazo bari barabesha kuko aho uri kuratembera wose guhura n'akozi k'inyama ntabibabwiye mu Kamenge bose inyama z'ingurube gusa kandi abantu mu Kamenge kubera uburambe bwinshi agikoze inyama mu kanwa acamenya icyayishe inyama y'ingurube yikojeje mu kanwa acamenya icyayishe arikojeje mu kanwa nzaho bavuga ati iyi ngurube yishwe n'ubuperu cyangwa n'isutama nta bintu byinshi baravuga ikindi nayo ngurube bayishe itapuye arakubwira ati ingurube bayirenganije bayishe itagwaye sinzi ko mwayibonye aha hariho OTB nshaka kubabwira iki cyayi ni kuri rya bako bahaye igihe Yesu ajya kugusaba indaro kwa Zakayo yaramuzimana amaze kumuzimana amuzimana icyayi Yesu arakira aramubwira ati Zakayo iki cyayi akaba atari ico muri OTB mwishwanje sifatsa mu kanwa rero akakayi nako muri OTB ikamera ko Yesu karaturira sinzi abantu benshi babonye izanye kino gitabo n'imigezi bamenye igitabo dakizanye ndashaka kubabwira ko jewe nsanzwe ndi umukomediye w'umuhanuzi Imana yarungitse ku isi kugira ngo aze guhanurira abantu kugira ngo bashe kubaho boroheye ubuzima reka tugende n'ubuhanuzi ubuhanuzi bwa mbere buravuga buti nuko abumvise ibya OTB mwese ariko mukabyirengagiza nimwe wa musukoni Yesu yakumye ubuhanuzi bwa kabiri buravuga buti nuko byanditswe ngo abajeni nimuhebe ubusara bwayo muze mubitamo akayi
kuko na Yesu akiri mu isi akayi ka OTB ntikamugwa nabi, kandi kubera uburambe bwinshi no gusha ntiyasha. Ubuhanuzi bwa gatatu buvuga buti mwirinde ntihagire uzobahenda, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bambaye impuzu zizimvye nk'izi zanje, bavuga ubuhanuzi nk'ubu bwanje, ariko ntimuze mwemere, kuko zoba ndi mu kamenge kwirira igipeseri c'ingurube. Ubuhanuzi bwa kane buravuga buti abahungu, nuko niwatera inda umukobwa ukabona ayizanye iwanyu, ntuzotinye kuyihakana, kuko na Petero yari yakanye Yesu kandi ntacyo Imana yamugize. Ubuhanuzi bugira gatanu buvuga buti abakundanye. Ubuhanuzi bugira gatanu buvuga buti abakundanye, nuko ntimugahatirize umuntu, niwabona ivyo umubwiye avyanse urihorera canke utekere utwawe witahire. Ndababwira ukuri, n'izuru ryawe niwumva rizivye urakawuka uryihoze uhemere mu kanwa. Ubuhanuzi bwa gatandatu buravuga buti nuko vyanditswe ngo nimba ukundanye n'umukobwa yavutse mu myaka y'igihumbi 1999 kumanuka, vyoba vyiza uhagaritse kumwita sheri ukamwita tantine, kuko uyo si umukobwa n'isambu. Ubuhanuzi bugira indwi buravuga buti turasubiramwo. Ubuhanuzi bwa gatandatu buvuga buti nimba ukundanye n'umukobwa yavutse mu myaka y'1999 kumanuka, vyoba vyiza uhagaritse kumwita sheri ukamwita tantine, kuko uyo si umukobwa n'insave. Ubuhanuzi bw'indwi buravuga buti nuko umukobwa wese amaze kuvuga ngo sheri wiwe ni Yesu, yitegure kuzobibatwa mu ijuru, kuko iyo ari violence kwitwa sheri umuntu atigeze akoresha. Ubuhanuzi bw'umunani buravuga buti nuko mugenzi wawe niyakugirira nabi urafata inkoni umusekeze, kuko yohava kumenyera. Ariko niwabona mugwanye utomushobora urakura ibirato wiruke atarakomena umutwe. Ndababwira ukuri, niwabona atawuri hafi aza kumugukurako niyakuzingazinga, urasaba ikigongwe hakiri mapema, urabayeho na kabiri. Ubuhanuzi bw'icenda buravuga buti nuko uzokuburanya ngo akunyage umugore uramuhebera n'amasutiye, ariko umwasi wawe niyasonza n'ivyo waraje urabinyegeza ntazohava ahembuka, kuko niwagira utyo uzoba wivuna umwasi. Ubuhanuzi bw'icumi buravuga buti nuko ikizokwereka ko muri famiye iwanyu ari ukenye kurusha abandi, uzosanga izina ryawe barikoresha mu gutera ubwoba umwana ariko ararira. Uzoza wumva bavuga ngo numa canke duhamagare bandi akurye. Ubuhanuzi bwa nyuma buravuga buti nuko vyanditswe ngo abakobwa nimutuze mureke kugora abapfumu ngo mushaka abagabo. Ndabarahiye mwishwanje 2027 abayede bose bari Dubai kontra zabo zizoba zaheze. Emwe muzogira ubugeni n'ubugesera bwa duki, muze mwiruhutse muti hadapfuye umuntu. Akoze cyane Arikeri Comedian. This is Buja Night Comedy.